mbere mbanje gushimira bano bashefu banyu batwimviye ko kudutumira muri no nama, kandi numva nezerewe ko twaronse abashitsi. Nkaba abashitsi ndababwiye ati kaze muri Isanze, agakemanyi mwadutekereye kugira ngo mukadutekururire, hanyuma bano bavuka mutumba nabo bateza amatwi ku kiyago ciza muza kubagirisha ca kubayagira. Nta byinshi novuga, rero novuga ati tuzamurane. Gire Kristo kandi umeze neza, murakoze. Hanyuma turanezejwe cyane no kuba hano iwanyu muri kano kanya. Hama rero nk'uko mubizi, Eden Microfinance muramaze gutangura kugirana imigenderanire, kuko hariho igice ca mbere kiri muri mwebwe kimaze kuronka ingurane, kandi buguruje amakonte kera, amakonte yabo ariko arakora, sivyo? Uno musi naho tukaba kandi twaje kugira ngo dufashanye igikorwa cyo kugurura amakonte ku bantu bashika 135 bashasha basanzwe bakora ibikorwa byo kwiyungunganya hano muri no komine y'iwanyu, biciye mu ishirahamwe rya Tuzamurane. Tukipfuza rero yuko tutoteba Eden Microfinance, nk'uko mubizi ni ishirahamwe ryo kuzigana no kuguranana, ryaje kugira ngo rishigikire umwene gihugu wese afise imigambi yo kwiteza imbere, afise ibikorwa byo kwiteza imbere ariko arangura, sivyo? Rikaba ryatanguye mu mpera y'umwaka wa 2019. Uno musi rimaze imyaka 2 n'amezi 3 ririko rirakora, ariko rimaze gukora ibikora inka, sivyo? Ko kubona twarageze ino, murazi ko atari ahantu horoshe gushika, kandi azi ko benshi bavuye mu muji ahaje rimwe uburyo bwa kabiri sinzi ko yogaruka, ariko twebwe hanyerere haduge hamanuke turaza. Ni muri iyo ntumbero rero turi ngaha kugira ngo dufashanye mu kurangura imigambi yo kwiteza imbere. Muri Eden Microfinance rero turahimiriza umwene gihugu, ugwaruka, abakenyezi, abagabo n'abandi kuguruza amakonti kugira ngo ya makonti yabo bayakoreshe bivanye n'ibikorwa bitandukanye umwe wese abakora. Ko kubika amahera muhira murabizi ko bitakiri vyiza, sivyo? Abasuma ba rusenyanzugi baravye neza, mutashe muri ko murazingazinga amahera mushira mu mufuko, ubu kiryama gusa abayatwaye, sivyo? Ariko wazanye ugashira kuri konti ugasigarana mu mufuko amahera make ukeneye, ugaca witahira muhira, igisuma kije ntikironka ciba kuko uba wayabikije. Kandi hamwe wayabitsa aba ari ahantu wizeye, ejo bukeye uzogenda uyatore, ucugenda ukora ibyo wari ukeneye bigende neza, sivyo? Nico gituma rero tuhari kugira ngo abipfuza bose kuguruza amakonte ndetse kubika ko ubutunzi bwabo biborohere. Kandi turahimiriza bene gihugu kuguruza amakonte, kandi bikanabafasha kuziganya, ko kuziganya bitegura kazoza, sivyo? Ni vyiza ko umuntu amenyera kuziganya, bijya uronse byose uno munsi ntuhite ubijya ngo bimare, umenye ko nejo hakeneye, ubike ko uvuge tanzo yakenera mu mezi 3, ucuza tujyane amasezerano tukubikira ayo mahera, hama ndetse tuzoyagusubiza mu mezi 3 hagiye ko nakanyungu, sivyo? Kuko natwe nica tuyabikaho ca tuyakoresha, kandi cagiye wewe kigeze ukaza gutora amaya ca tuguhana n'inyungu ko amahera yawe tuba twarakoresheje. Yavyumva? Eden Microfinance rero isanzwe amasaha yayo yo gukora ari amasaha adasanzwe. Ikora kuva isaha 1:30 z'igitondo gushika isaha 2 z'ijoro. Mumva atakarusho. Naho uzoteba mu bikorwa ukabona burije amahera ati mbasha ubuno yashira hehe ko ava bayanye bandiko ndataha, uzoca kuri Eden uzosanga tucuguruye, uduhaye amafaranga aje kuri konte yawe uce witahira, igisuma kije kizosanga ata kintu ufise kubera iki, kubera amafaranga wayabikije hehe muri Eden kubera bari bacuguruye. Iyo ni inyungu ikomeye, kuko benshi saa 10 saa 11
amabanki menshi n'ama microfinance aba yugaye. Twebwe turakora gushika isaha 2 z'ijoro. Kandi iyo dutanze akadeni dutanga akadeni ku nyungu ntoya cyane ibaho imwe itavuna ndetse itera umworo kumwenyura kuko hageze kuri usanga uri kurariha utavunitse kuko usanga akanyungu ari gatoya cyane. Rero tutarandiriye ngo tuvuge menshi nibaza ko twoca tugira ko n'igikorwa cyo kugira ngo twugururire amakonti abo bantu. Reka rero tunyarutse nimbera ko boca bakanya rero abantu bakeneye kuguruza amakonti kugira ngo duce tubikora mu bubangutse hamaje tubandaye. Murakoze. Kubahwa ku gikorwa bakoze mu bijanye na Tuzamurane kuko twari ahantu habi mu bijanye no kurondera ubuzima. Bamwe turabishima, ndibaza hari n'abandi babishima kuba mu mugwi wa mbere benshi baramaze kubona akamaro kahabaye. Bamwe twari mu mashirahamwe atandukanye, ya mashirahamwe amwe buri kwezi uca wumva ngo zana inyungu. Iri rya Eden Microfinance rinini ico ryakoze kuko ukwezi kose uri kurarondera ni ibintu byoroshe cyane, ariko nko mu ndwi zibiri canke iki uri kurandera amahera buri ahantu biragoye cyane. Nukuri nka jewe ubuzima narimwo nko kudandaza nta mutahe nari mfise, ariko ubu ndashima umutahe ndawufise, ndabona ndiko ndadandaza hariho inyungu mfise. Hama nukuri banyakubahwa turabashimiye ko mwaratwiyumviyeko mukatuzanira iyo microfinance. Imana ibahezagire. Hama turasabye n'aba badukurikiye bari nyuma yacu mubafate mu mugongo kugira nabo baronke kugira biyungunganye nkabangize ati Tuzamurane. Umugwi Tuzamurane turabashimira cyane kuko badufashe mu mugongo kuko aha twari hari ahantu atari heza cyane. Nkagiye ku ruhande rw'uwanje nihereye ko umudandaza ariko nari mfise umutahe muto cyane ataho wanshikana. Mugabo ubu uye ndashima ku ntambwe ndiko nukuri ndadandaza ubu uye bigakunda ku gatahe mfise bampaye. Nukuri ndabashimira abantu batwitangiye bakatuja imbere. Microfinance nta muntu rero hakuyishimira ku bantu batugiye imbere. Nukuri barakoze igikorwa gikomeye cyane. Ndibaza mu bo twatanguranye nta numwe atoshima intambwe tugezeko, ariko mbere twona basaba ku gatahe baduhaye banatwongereza kugira tubandaye dutera imbere.